Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Bakunzi b'ibiganiro bica kuri no bonesha kure yanyu mukunda cyane Salocom TV1, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ni wa mwanya wo gukurikirana shaka kiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Turasangira ijambo dukura mu gitabo cyo guharura igimari ca 11 umurongo wa 23. Guharura igimba ca 11 umurongo wa 23. Ndasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho yishura Mose ati, mbega ukuboko kwanje Uhoraho kwabaye kugufi, none hingurabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika canke ko ridashika. Imana ihabwa icubahiro. Mukundwa uri kurankurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi. Unyemerere kuri uno mugoroba dusangire ubu butumwa bwiza bw'ubwami buvuga ngo shira umutima kwijambo Imana yakubariye. Shira umutima kwijambo Imana yakubwiye. Aha duhejeje gusoma iri ni jambo Uhoraho yabwiye Mose, riri mu buryo bw'ikibazo. Kubera iki? Muri byinshi cyane bivugwa muri no paragrafe, nagomba shimikire kuri iyi sije. Uhoraho bariko bavugana na Mose. Mose nk'umurideri w'Abisirayeli. Abisirayeli ihanga yararongoye bavuye muri Egiputa, bashikiwe no kwidodomba, bidodombera Mose, bamubwira ikibazo bari bafise, bamubwira icyariko kirabananiza. Nakoresheje iri jambo kwidodomba kuko bariko babivuga bababaye, kuko bariko bifuza ivyo baronka, ivyo bahabwa, ivyabashikira muri Egiputa bijanye n'ibifungurwa. Aba bifuza inyama. Mose rero aritegereza, araraba iburyo n'ibubafu, araraba imbere n'inyuma, ingene izo nyama bakeneye ataho bashobora kuzikura. Mugabo Imana iramubwira iti, izo nta ngorane bazozibona. Maze aravuga ngo nubwo aba bantu umwe wese yoronka gato gato canke amafi yo mu biyaga yose akaza, ntiboshobora kuronka ibishobora kubahaza. Imana ivugana na Mose iri jambo ariryo twasomye. Mukundwa, Imana yaravuganye nawe. Uburyo yavuganye nawe ntabwo nzi, mugabo wewe urabuzi. Ingene warose ijambo ry'igikorwa runaka, ry'ubuzima runaka, ry'ibihe runaka, ryaho izokuvana naho izogushikana, ry'ico izogukorera, haba kuri wewe, ku muryango wawe, kuba gukikuje n'ibindi. Ariko waraba ukabona uri mu bugaragwa, ni ukuvuga ahantu bidakunda, ahantu bidashoboka, nk'uko Mose vyari biri. Erega Mose yari mu bugaragwa, kandi Mose yari mu rugendo, kandi aba bari bahunze Farawo. Barabona yuko bidashobora gukunda. Mwene data, ibihe birashobora kukubwira, abantu bagukikuje barashobora kukubwira, ndetse na wewe
wiravye ukuri aho ukomoka, aho uhagaze, ukabona ko bidashoboka, nshuti yanje humura, shira umutima kw'ijambo Imana yakubariye. Ntushire umutima ku majambo y'abantu, ntushire umutima ku bihe, eka shira umutima kw'ijambo Imana yakubwiye. Abantu bavuga amajambo, ariko Imana ivuga ijambo. Humura mwene data, iryo jambo Imana yakubwiye uryizere, uryizigire, urihagarareko, urigendere. Haleluya! Mwene data, ushire umutima kw'ijambo Imana yakubwiye, ntukekeranye, oya, ntujugumire, haba n'intete. Mose Imana ivugana nawe iri jambo ati rorera, rorera, reka ndarigusubiremwo uritahure, uryumve neza, kugira ngo impwemu yo gukekeranya isohoke ive mu buzima bwawe. Yavuze ngo Uhoraho yishura Mose ati mbega ukuboko kwanje Uhoraho kwabaye kugufi, none hinga urabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika canke ko ridashika. Reka gucika intege, reka gucika intege, shira umutima kw'ijambo Imana yakubwiye, shira umutima mwene data, ndiko ndabikubwira mbwirijwe na mpwemu yera ngo shira umutima kw'ijambo Imana yakubwiye. Uyu mwanya ngomba kugusengera nirukana impwemu y'ubwoba mu buzima bwawe. Uyu mwanya ngomba kugusengera nirukana impwemu yo gukekeranya mu buzima bwawe, kuko ivyo ni ibintu bibiri bibangamira ubuzima rukristo, bibangamira umwana w'Imana. Rimwe bagaca bava mu masezerano, rimwe bakabivamwo. Ca bugufi ndagusengera, hanyuma wizere iyasezeranye nawe, iyavuganye nawe izobikora kandi izobishitsa. Mana Data, mu izina rya Yesu, uyu muvukanyi, yaba umugabo, yaba umupfasoni, yaba umwana muto, rwaba ugwaruka, yumvise iri jambo, ndamusengeye muri uyu mwanya, nirukana impwemu y'ubwoba, nirukana impwemu yo gukekeranya, ivyo bigashira umuntu ku kutizera ijambo ryawe. Ndayitegetse mu izina rya Yesu, wive mu buzima, ive mu vyiyumviro, ive mu mutima w'uyu mwene data, mu izina rya Yesu. Mana, ico wavuganye nawe ndaseze ngo kize gishike, kize gishike, aze kibone, atuze, atunganirwe, amererwe neza. Hanyuma inyuma y'ivyo uzoba umukoreye azacika intahe, intahe yivugira, intahe yigendagendera, n'abandi baze batabagwe, n'abandi baze bizere kuco wakoreye uyu muvukanyi. Urakoze kuvyumvise, urakoze, urakoze, urakoze kugiye kubishitsa, urakoze kugiye kubigaragaza. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen. Ndagomba no gusengera abantu batarakira Umwami Yesu. Ibi nta handi biva, urufatiro kuba waravutse ubwa kabiri uri umwana w'Imana, ukaba utarizera, ukaba utarafata ingingo, ukaba utarinjira mu ruhongore rw'abana b'Imana ngo wakire agakiza. Aka kanya ntugapfishe ubusa, subiranamo nanje iri sengesho ryo kwizera uti: Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko watanze Yesu akaza ku bwanje. Uyu mwanya sinari bwamwinjize mu buzima bwanje. Yesu, injira, injira, futa izina ryanje mu gitabo c'urubanza, ryandike muri ca gitabo c'abana bawe, kugira ngo aho uzozira gutora bawe nanje nze niyumvemwo.
vyaturishije akanwa, mvyizeresheje umutima wanje mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Turarangije, naho kuwa gatatu isaha 1 z'ijoro, Imana ibahezagire. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.